Ibiharuro vy'abarwaye covid bariho, reka nifashishe ibiharuro vyo muri iyi ndwi gusa kugira ngo ndabereke yuko covid atahiraja. Nuko mu bantu ibiharuro gushika itariki 12 ni ukuvuga hirya y'ejo, abantu 365 bapimwe ngaha mu gihugu, 21 basanze bagwaye covid. Mu baciye ku kibuga c'indege Mercure Ndadaye ci Bujumbura, mu ngenzi zaje 549, muri abo 19 bari barwaye covid. Vyumvikana rero yuko tutokwijajara. Aho niho nagira nshimikire, murumva yuko ikiza covid-19 takiraja, ari naco gituma nguko wabajije ikibazo yabibajije wo muri Nderagakura, abantu turakwiye kubandanya nguko umugambi wa leta uhari, dukwirikiza impanuro zo kwikingira iki kiza, mu gukaraba kenshi, mu kugira umugenzo mwiza uko twokwama tugira isuku. Hanyuma ikindi naco yabajije, yavuze ivyerekeye abanyeshure murazi neza yuko mu mugambi wa leta igihe cose basubiye mu ndaro, abandi mu ndaro n'abarimu babo n'ababafasha bose bagenda bapimwe. Ni umugambi uzobandanya kugira ngo tubandanye dukinga. Kuri bijya vy'agafukamunwa yavuze nawene mwabonye ko atako yambaye agafukamunwa, karakenewe umuntu wese afise ibicurane gukingira abandi kukambara, nivyo, ariko ingingo zose zo gukinga covid zirakwiye kubandanya zikurikizwa. Dusabe rero namwe bamenyesha amakuru mufise ijwi rishika kure, tubandanye duhimiriza, dufashanya, dufatanye mu amaboko kugira ngo abantu bagume bikingira ikiza. Hari ibintu nashaka ntomore neza ku bimaze iminsi abantu bahubisha abantu kuvyerekeye ingenzi. Ndabivuge ndabisubire, ingingo ya leta nuko ingenzi yose igenda ipimwe ikiza covid-19. Ivyo bintu babitahure. Uvuye mu mahanga naho ndaza yipimishije covid, akaza afise covid, ko atayo afise uwo mugera, ashitse ni Bujumbura arapimwa. Abantu rero ko baratanga inkuru zindi gushika uyu munsi, ngizo ingingo za leta aho ziri. Murakoze.